Indirimbo Belisima ya DJ Fernando niyo yatahukanye ikibanza ca mbere muri Isanganiro Award. Belisima ubu ikaba imaze kurabwa inshuro zirenga miliyoni 3 kuri YouTube. Iyo ndirimbo nubwo yashikana ayo views yose, amasanamu yayo yakoresheje uburyo busanzwe cyane. DJ Fernando akaba ari karavyaza umusaruro iyo hit yiwe. Mbega vyoba ari uko biri ku bandi basani b'Abarundi? Hoho umusani mu Burundi abayeho gute? Arabeshwaho n'ibikorwa vyiwe? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuyu munsi. Mwiriwe ni Davi, nizere ko mumeze neza mwese. Kuri uyu wa gatandatu itariki 23 Ntwarante 2024 niho Belisima yatwara Isanganiro Award. Hari ku nshuro yayo ya 12. Mu kibanza ca kabiri haje Sitaki y'umuririmbyi D1, mu kibanza ca gatatu hatowe Murekarengane ya Estanish. Ariko nkuko twabivuze mu ntango, impinga iracari ndende kugira umusani mu Burundi abeshweho n'ibikorwa vyiwe. Muri ruheshi 2022 yaragarutse ku bikorwa by'abaririmbyi b'Abarundi. Aho wasanga umuziki utagira amasanamu usohorewe muri studio ushobora gutwara amafaranga ashika ibihumbi 100. Ngo rero biravana n'uyigukoreye kuko abahinyanyuzi bose ntibaka amafaranga amwe. Uti indirimbo ifise amasanamu yoyo ni gute? Emwe yoyo utegerezwa kuba wegeranije inoti kwiye. Uharuye abafata amasanamu, abatamvyi impuzu bambara, ikibanza ukoreramwo, abo muri kumwe ingene bangana n'ibindi vyinshi byankenegwa, usanga bitwara hagati y'umuriyoni n'imiliyoni 3. Uko uhindura ibibanza ufatiramwe amasanamu niko n'uburyo bugwira. Aho rero nituvuze igihe utegerezwa kuja mu gihugu hagati ucushiramwe igitoro, uburaro n'ibindi. Mbega umusani yobagarukana iyo noti yose? Francis Muhire umunyamuziki akaba n'uwizi bijanye n'ibikorwa mvabwenge ngo gushika ubu nta muhinga ndabona agize icaronka kubera ibikorwa mvabwenge vyiwe. Muhire ati tumenye ubwa mbere ko iyo bavuze amategeko agenga ibikorwa mvabwenge droit d'auteur mu gifaransa baba bavuze ko biraba gusa banye nico gikorwa abandi ntibarimo. Ngo mu bisanzwe bimwe mu bisabwa kugira ayo mategeko yubahirizwe birahari. Aha avuga nk'itegeko riraba ibikorwa mvabwenge ryo mu 2005 hamwe n'ikigo OBDA cashinzwe mu 2011. Ngo ikibazo cyo kwishurizwa na OBDA nta murundi aragira icaronse kivuye ku ikoreshwa ry'ibikorwa vyiwe. Umwe mu baririmbyi bandikishije ibikorwa vyabo muri OBDA yaritwaye muri ico kigo kubera igikorwa ciwe cakoreshejwe atagishijwe inama. Nta cyavuyemwo. Ico kigo camubwiye ko ataco comufasha uretse kumusurira mu rubanza kuko atamunya amategeko gifise. Kuri we ngo badashobora gukingira ibikorwa mvabwenge bituma abo bahinga badahurumbira cane kwandikisha ibikorwa vyabo muri OBDA, Office Burundais du droit d'auteur et des droits voisins. Shaban Ramadan umuyobozi wa Marahaba Festival isabukuru y'umuziki ryamariba buri mwaka ngo hakenewe ko ico kigo gihabwa inguvu n'uburyo bukwiye kubera gukingira ibikorwa mvabwenge bisaba ibintu vyinshi gusumba amanama ico kigo gitegura. Berenice de Bell yigeze gutahukana Isanganiro Award yasavye bagenzi we kwandikisha ibikorwa vyabo muri OBDA naho vyose bitera de. Yaravunyiye kandi akagohe n'inzego ngo zishireho amategeko mperekeza atomoye. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ukwezi kumwe gusa niko amahingurira hingura inzoga zivuye mu bitoke yahawe kugira yikosore ngo akore yisunza amategeko. Severance Ndayikengera umuyobozi w'ikigo kijejwe gusuzuma ko ibihingurwa bikwije ibisabwa BBN yatanze gushika itariki 19 ndamukiza 2024 bitabaye uko azoca asezererwa ku rubuga rwo guhingura ibinyobwa. Twibukanye ko ayo mashira hamwe yemerewe guhingura inzoga zifise ubukare buri hagati y'ibice 6 n'igice kwijana na 16 kwijana. Ariko ugasanga zisigaye zihingurwa harimo umwambiro urenze ugo rugero canke utanapimwe. Mu kiganiro Jean Paul Manirakiza yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru ku wa gatanu heze 22 Ntwarante yaratanze umuco ku matata hari hagati ya Febabu na Akeza Sports. Ngira muri buki inkuru twagarutse ko mu misi heze ngo Febabu ntiyigeze ihagarika burundu amasezerano na Akeza, ahubwo habaye guhagarika vy'imfata kibanza. Ati twarababwiye baze tugira ibiganiro, ubu rubanza ruri mu butungane kandi ndabamenyeshe ko nahari bo batwitwariye batigeze bitaba. Ikindi yavuze nuko mu vyashikirijwe n'abakozi b'ubugenduzi habayemo kudatahura kandi ko na Akeza yacisohora itangazo. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu ahanje zosubirejo.